Muvugisha no kumenyesha Imana ivuze mu mwanya wacu. Twakire ajya amajambo y'Imana yadusomeye muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 1 gusa kwa 5. Muri Yesaya n'urupapuro rwa 866, Yesaya igice cya 40 umurongo wa 1 gusa kwa 5. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubutumwa bwiza bwo guhumuriza abantu. Nimuhumurize abantu banje, nimubahumurize niko Imana yanyu igize. Mana yanyu. Amen. Muremeshe imitima yabo yari Yerusalemu. Amen. Mubwire musemerera yuko intambara zaho zabangurukanye. Kumwenda w'igicumuro cyabo uhetse, kuko ibyaha byabo byose babihaniwe kabiri n'ukuboko k'Uhoraho. Haleluya. Ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira y'Uhoraho mu bugaragwa, musengere Imana yacu inzira yagutse mu bugaragwa. Umwonga wose uzokuzuzwa, n'umusozi wose n'agatumba bizoringanizwa. Ahari ibidunduri hazotega, ahari ibimanga hacika ikiyaya. Maze ubwiza bw'Uhoraho buzohishurwa, kandi abafise umubiri bose bazobonera rimwe, kuko akanwa k'Uhoraho ariko kabivuze. Imana iradukunda.
ububasha bwawe bungana, aba ari mu gukora kwawe bungana. Hano hantu hatubere aho ubonekera, hano hantu hatubere aho uvumira, hano hantu hatubere igitengeri, hatubere igitengeri cy'Isilamu, hano hantu hatubere aho gutabarirwa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, turakwimitse mwemera ibirenze twamenya gusenga no kwiyumvira, turakwiteze. Amen, amen. Abakunzi abaririmbyi twese twicare, mwicare kugira ngo James yicare. Yesu ashimwe. Isezerano ry'Imana muri Kristo Yesu ni egome. Amen. Yesu ashimwe. Dufite ijambo rero ry'umutwe batari banditse bandike: Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Nagenda gusabe umuntu wese ashobora kuronka amatwi akanyumviriza, nagenda gusabe ntihagire umunota n'umwe ubutakarana, ntihagire amasegonda na makeya agutakarana, ntihagire ijambo na rimwe rigucika, kandi usenge mu mutima wawe kugira ngo uba uhagaze imbere ntabe ari we, ariko Imana imugire umugende ku buzima bwawe. Kubw'iyindi amen ababyizeye. Amen. Okay. Icyo mwamenye, ibihe birahindurwa n'umwanya. Imana ifite ububasha buhambaye rwose. Uwari apfuye araba muzima. Niba ibyo bishoboka, ni igiki kidashoboka? Uwari apfuye araba muzima. None niba ibyo bishoboka, ni igiki kidashoboka? N'ayandi maprove, ibindi bimenyamenya byose byohava by'ubushobozi bw'Imana. Turafite ikimenyamenya kitabesha kandi gihoraho, ni uko uwari yarapfuye ubu ni muzima. Yitwa Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Imana yigize umuntu ngo ibane natwe, turashobora kunezerwa n'intsinzi ya Yesu. Niba ibyo byarashobotse, ni igiki kidashoboka? Amen. Dusome Yesaya yacu 61:3 ni intangamarara gusa, cyane intangamarara. Yesaya 60 umurongo wa mbere tugeza ku wa 3. Ubwiza bwa Yerusalemu bwo mu gihe cy'iherezo. Yerusalemu umugwa n'abamubamwo, ariko kandi buvugishwa ku ishengero ry'Imana. Yesu ashimwe. Dusome twese rero, twabwiye kuva ku murongo wa mbere 1 kugeza kuri 3. 1, 2, 3. Haguruka ukayangana, kuko umuco wawe ushitse, kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Kuko raba, umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umusitani uzotwikira amahanga, ariko Uhoraho azokurasira, kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Amahanga azoza ku muco wawe, n'abami bazoza ku gukayangana kwawe. Iyo ni ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Yari Yesaya umuvugishwa w'Imana. Ibitari bike mu byo yavugishijwe byarabaye, kuko niwe yatanguye kuvugishwa ati: kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu byiwe, azokwitwa umukama
uhereye mu murongo wa 6 aravuga byinshi ku bya Kristo, aravuga byinshi ku gishengero rya Yesu Kristo. Byarabaye hano dusoma ubundi buvugishwa nabwo bufise byinshi bimaze kuba n'ibindi bikomeza kuba. Hariho ibyabaye nk'ibihura n'amagenekerezo bikabaho, hagakurikira ibikurikira nyene, bwariho n'ibiba bibandanya kuba. Hano umurongo wa 2 atwereka ubuvugishwa bw'uko umwiza uzotwikira isi. Si izuba rizohagarika kwaka, si ukwezi kuzohagarika kwaka, ni umwiza uzotwikira isi. Umugabo akibagira ko ari umugabo akiyita umugore, umugore akibagira ko ari umugore akiyita umugabo. Umwiza ugatwikira isi ku buryo umugore yitwa umugabo, nawe nyine ari watanguye kubyiyita. Ni umwiza utwikira isi, ikibi n'icyiza bikitirana. Ni umwiza utwikira isi aho umuntu agira ngo ariko akora ibyiza ikibano ciwe, ubwo ameze nk'uwaciye ibarabara rizana ibyiza mu kibano ciwe. Uwo mwiza rero ntukiri muvugishwa, ahubwo hari ikibazo cy'uko uwo mwiza atabonetse umuco wose ukomeza kugwira. N'uyu muco nawo uwo mwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya, ahubwo mpayoberwa haca n'ahareka. Nibyo mu gihe cy'iherezo, kandi icyo gihe kimaze igihe gitanguye, kandi uko kimaze igihe gitanguye ni uko twegereza igihe cy'iherezo gusumba igihe cy'imbere. Uyu mwiza rero umaze igihe uhari, hari umuco uvugwa ko ari wo wonyine uzowusenya. Uwo muco ngo weho ninde? Abiyerusalemu b'iki gihe n'ibya Yesu benshi barabihakana. Yerusalemu geographique fatiye ku bihugu, ubwo Yerusalemu ho mu buryo bw'imwe mu shengero rya Yesu Kristo, uweho uhoraho azokurasira. Ayo mashi angana nyene n'ingene tungana abariko baraja mu ijuru. Kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Haleluya! Tujya turavuga ubuvugishwa bwatanguye kuba kandi bukibandanya kuba. Umwiza n'ubwiza buhoraho burasira abantu biwe. Umurongo wa 3 tuvuga ngo n'abami batoza ku muco wawe, batoza ko barakabakaba ntibabona iyo bita umutwe. Umwiza w'umusitani bararundetsa. Uko niko twaje duhumye tukabakaba, twitiranya kwambara no kwambara ubusa. Uko niko twaje turi impumyi, twitiranya ukuri n'ikinyoma, twitiranya kurya ubuzima no kuronka ubuzima. Umuntu yirirwa ariruka ngo aronke ubuzima, aca asozerera mu mugoroba w'ijoro mu kurya ubuzima, ayigejeje kuburya ntiyumvire icyo azoba asigaranye. Kuko ntaburya mu buryo buri productif ngo abugwize, ariko aburya mu buryo bwo kubuhonya. Nicyo gituma wa munyarwanda yaririmbye ngo apure l'ambiance c'est la mort. Inyuma y'ikirori ni urupfu.
kamuci agatoroshi cyane cyane ka telefone hariho urupapuro bwari bwishakira umuco none murabuze aho muba hose amatara yazimye uzurana buza kwita ku gatara kawe urasoma bibiliya n'agatoroshi amatara yazimye kwitamo muri ka gatoroshi kuko nta buzima busanzwe buhari kuri ubwo bwoko ntibushobora kubaho neza budafise umuco burakabakaba rero hanyuma ntibubona neza ngo basi urabona ahantu hari agaco gakeya ako gaco gake kamurikira abatagira umuco n'umwana w'Imana yazawe na Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Hari ibyizigiro aho uwo muco waje. Ejo rero ijambo turimaranye iminsi ariko ejo Imana yafashe ikintu ngomba gushira mu byo nkanguriye. Imana yafashije kumva ibibazo igomba kwishura muri aya majambo, muri iri jambo ryayo no muri ubu butumwa bwayo. Ibibazo bivuga ngo kandi zibazwa n'abatari bake mu isi, abatarabironkera inyishu bose baravyibaza. Ibibazo bivuga ngo nibiki bizombaho, ejo hanje hameze gute, nzobiki, nzomererwa gute, nzobande, kazoza kanje kameze gute, mbega iherezo ryanje nirihe, ukubaho kwanje kumeze gute. Uraraba ubuzima bwawe ukamenya ngo projesa amaso mu mwiza. Hari umuntu ashaka kumenya umwiza icyo ari cyo, ugara amaso gatoya, ugare neza amaso. Hari ikintu ubonye ntiwugurura amaso, hari icyo ubonye, hari ikintu ubonye, wabonye iki? Ahantu hirabura hari ahandi wabonye, mugabo aho hirabura ufise irishirirwa riva ku Mana urahumireza amaso ukabona ikindi gicapo kidasanzwe, kandi ico kizoba. Umuntu yasiguye imbona kazoza vision mu Gifaransa, ngira ngo ni vision mu Congereza, kugira iyerekwa, kugira imbona kazoza. Shavuga ngo nihanda ahantu ubona uhumirije, ukaba wahumirije mugabo kumva n'ibintu ubona wugaye amaso, aho niho ugiye. Iyo niyo mbona kazoza ufise. Natwe Imana yaduhaye imbona kazoza. Iyo mbona kazoza ivuga ngo ubwiza buhoraho buzokubonekako kuko Uhoraho azokurasira. Aleluya. Akandi kanya gato rero k'umwimenyerezo mwiza kandi mukuru atari agakino. Humiriza wiyumvire ingene Uhoraho akurasirako, hanyuma ubwiza bwiwe bukakuboneka. Aha ndahateba n'ingoma turahera. Ni ubwoko bwo gusenga no kwakira ijambo ry'Imana. Humiriza nimba udatinya abadayimoni, ubatinya naho bakagufata uca tubirukanira icarimwe ntibazokugarukaho. Narigeze gusengera umuntu udakunda ko ahumiriza, kuko ahumirije ibitero vyaca biza. Humiriza rero, ndabona base guhumiriza. Nta n'umwe ahaguruka muri uyu mwanya ntawe ukwiba.
yumvire uhoraho arakurasiye bwiza bwiwe ukubonekeye wumva wakiriye iki urashobora guhumura nanjye bwiza bwiwe hariho abantu badashaka ko ndabakurayo kuko hari icyo bari kubarabona ntacu ushaka kumuhumira iki wumviritse gusa genda basabe twakire umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Haleluya. Amen. Tuyishime tuyitatire. Haleluya. Dusome amajambo y'Imana muri Yohana igice cy'icenda duhere ku murongo wa mbere agerageza kunyarutsa. Hari umugani inkuru y'uwavutse ari impumyi, ariko arahita abona umuntu yavutse ari impumyi. Abigishwa biwe baramubaza bati, mwigisha, ninde yakoze icyaha, n'uyo canke n'ababyeyi biwe ko yavutse ari impumyi? Basabye mu izina rya Yesu aya majambo tuyatahure nawe. Yesu arabishura ati, uyu yakoze icyaha kandi si ababyeyi biwe, ariko no kugira ngo ibikorwa by'Imana bibonekere kuri we. Bwiza bw'uhoraho buzokubonekako. Yavutse ari muto, si we yabigize, si n'ababyeyi, ni umwiza watwikiriye isi. Kandi twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantu nyakibona, buhava bwira atawe ubishobora gukora. Buhava bugira gute? Buhava bwira atawe ubishobora gukora. Nkiri mu isi ndi umuco w'isi. Uwo ni Yesu. Murongo wa 5 twese turashobora kumufata ku mutwe. Nkiri mu isi ndi umuco w'isi. Yesu ati, nkiri mu isi ndi umuco w'isi. Murongo wa 6 avutse icyo acira amate hasi, avurungisha amata utwondo, araheza amusiga utwo twondo ku maso. Aramubarira ati, genda mwiyuhagire mu kidengeri Silowamu. Mu tuzitizo Silowamu bisobanurwa ngo mutumwa, nduga y'utuzitizo. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka abona wa muco ukora mu buryo butangaje. Nkiri mu isi ndi umuco w'isi. Ajatora utwondo adusiga ku maso yiwe, amurungika iyo aje kwiyuhagira, acagaruka abona. Ibaze nawe uwo muco. Haleluya. Ngira uri hafi yawe uti, ni umuco uhumura n'amaso, ntumurika bisanzwe. Imana ishimwe. Amaso y'uwavutse ari impumyi
uribwa umuntu w'igiti uri amazi uriki kuri we byose byasa kurya kandi abo bantu n'ubu barahari badahumye ubw'amaso y'urukoba gusa ariko bahumye amaso yose. Yesu ati nkiri mu isi ndi umuco w'isi, icyasabwa gusa ni ukumenya n'ukwakira icyo avuze kuko yamubwiye ati kakanga kabwira uwo mwicaranye, igisabwa gusa ni ukumenya no kwakira icyo avuze. igihe impumyi yari ikeneye kandi yahawe kandi yakiriye ni uko yashoboye kumva amubwiye ati genda kuko idengeri Silowamu wiyuhagire. Ndibaza ko yakeneye gufata ukuboko nk'uko twakeneye gufata ukuboko kugira ngo turonke agakiza. Indi amen. Hari abantu bashaka gukizwa baguma baravuga ibarabara ririmo amayira abiri kandi Imana ntiyabyariye ibarabara, yabyariye inzu yayo. Nibaza ko yakeneye gufata ukuboko, yumvise ijambo, yaryizeye, hari icyo asabwe gukora, inyifato ariko ntabishoboye. Icyo gidengeri Silowamu amenya kirihe, ariko yarakoze uko ashoboye, yararondeye gufata ukuboko arayishikayo. Inkuru nziza ni uko yagarutse agize gute mbwira uri hafi yawe turejeje kwiyuhagira urabona abogejwe. Imana ishimwe, wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso harahora kuhagija amaraso mbere imyambaro yawe irera mu bari mw'isi ntawugororoka kandi nta uri no mw'ijuru ataramizera ngororejwe n'amaraso ya Yesu gusa watunganijwe n'amaraso harahora kuhagija amaraso mbere imyambaro yawe irera. Tubandanye murongo w'umunani. Nuko bitangaza isi biba bitanguye, bitangaza ababanyi biba bitanguye. Hano havuga ngo nuko ababanyi biwe n'abahora bamubona ko ari umusenzi barabazanya bati mbega uyu si we yabona yicaye asegerereza. Abandi bati niwe, abandi bati oya n'uwo basa. Nawe arababwira amen, urakababwira haleluya. Ati ni jewe
yavuze ngo nkiri mu isi ndi umuco w'isi. Rero sigutwanga ku maso, genda ukore icyo nkubwiye, akibikora carabona, ababanyi baramuyoberwa. Urakayoberana bitewe no kugira neza kw'Imana. Haleluya. Antuka batarabazanye ubundi ntutuhagarike kurondera Imana, ntutuhagarike gushika bazanye icyakubayeho. Bakavuga bati niwe, abandi bati oya niwe basa, nawe uti ni jewe. Haleluya, ni jewe. Gusa nawe ube n'uwundi abasha guhindura ubuzima bwanje. Narasiwe muhoraho. Ubu rero muriko mubona ibindi, nicyo gituma mwanyobewe uko ndi mukimbona jewe mubona ubwiza bwiwe bandasiye ubwo bwiza bwakiwe nibukumenya ibindi biri kurangwa bwakiwe. Mungu wetu asifiwe sana. Utukufu wote ni wake. Yeye anastahili kuabudiwa. Sifa na shangwe kwa Bwana Yesu. Mashukuru kwa Bwana yake. Oreze bihagije. Ukesana nuhava sanga bitakunda munyemerere ndondera hasozere kuwa Mungu tuzobandana. Utoza twakire ibyo turonse.